Bwana Yesu asifiwe. Nifuje kubaha zino ndirimbo z'amashimwe. Wari umunsi mwiza uyu mwene data mubona kuri aya mafoto n'umuryango wiwe bari kubashima Imana yabakoreye ibitangaza. Ndemera ko Imana ikora ibitangaza. Si amasengesho nasenze ariko abasenze batari bake barasenze. Egome rero mpa uburenganzira na bene aya mafoto nifuje gutangaza ibikorwa bihambaye Imana ikora. Sinanse ko abaganga bakoreshwa n'Imana, sinanse ko umuntu wese wundi akoshwe ngafise, ariko Imana irakora. Aho abaganga baguhebuje, aho abantu benshi bahebuye, aho nawe ubwo wahebuye, Imana imwe yazura Lazaro, imwe yazura Yesu Kristo ikoje mpwemu wayo, irafise ivyikora twese tukabibona. Nifuje rero kukumvisha zino ndirimbo urabana ya mafoto byarankoze ku mutima. Nsaba uburenganzira ab'Imana yakoreye ibikorwa ndabitangaze, namwe mumvize indirimbo mumfashe twese tunezererwe Imana. Gome tuyiha amashimwe, dufatanye n'abenda tabayishima, tuyishime, irakwiye gushimwa. Kaze cyane, Imana ihazagire muri mwese. Amen.
ni zako Bwana. Sifa na heshima tunakupa wewe, sifa hizi zote ni zako Bwana. Ndio nimefika asubuhi ya leo, nilikuwa huko Paris, lakini asubuhi ya leo ndio nimefika. Kuna wakaribisha nyote kabisa. Unajisikia huru kabisa. Ni zako Bwana, sifa hizi zote. Don't be surprised to begin a session like this, where it has begun in a mighty way, in a powerful way to worship the living God. So precious people, if you are able to sing along with us, you can do so. Karibuni sana kabisa. Kwa wale wote ambao nilikuwa bado hajawakaribisha, mnakaribishwa kabisa, mkisikia huru. Tulia. Kwa maana tunajua umetoka mbali kabisa. Lakini hii ni siku njema, siku ambayo inatubidi tufurahie, tutabasamu. Maana ndio maana wanaanza katika njia hii ya kumpa sifa huyu Mungu. Maanisha kumbe kunalo jambo ambalo tutalisikia hapo baadaye labda. Karibu chani mwe mwese kumkioni kama haikaze ichari tuze turazi kwa maduze misozi miremire ariko mwamaze kuhashika. Wicare mutuze muruhuke kandi turabaha ikaze cyane. Sifa na heshima bamwe bashobora kwibaza mbese kuki batanguye kuno kumbure turaza kubimenya igituma batangura guhimbaza Imana cyangwa igituma dutangura guhimbaza Imana. Kubw'ibyo kaze byose hari ikintu cyiza gituma batangura guhimbaza Imana. Karibuni sana kabisa. Karibuni sana. Tunakutukuza Jehova, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna.
Hosanna. Asanteni sana. Asanteni kwa kutuongoza katika ibada hii, kwamba tuanze kumwabudu Mungu. Nafikiri ni jambo la kufurahisha kabisa, Bwana Yesu asifiwe. Nifuje kubaha zino ndirimbo z'amashimwe. Wari umunsi mwiza uyu mwene data mubona kuri aya mafoto n'umuryango wiwe bari kubashima Imana yabakoreye ibitangaza. Ndemera ko Imana ikora ibitangaza. Samasengesho nasenze, ariko abasenze batari bake barasenze. Egome rero mpa uburenganzira na bene aya mafoto nifuje gutangaza ibikorwa bihambaye Imana ikora. Sinanse ko abaganga bakoreshwa n'Imana, sinanse ko umuntu wese wundi akoshwe ngafise, ariko Imana irakora. Aho abaganga baguhebuje, aho abantu benshi bahebuye, aho nawe ubwo wahebuye, Imana imwe yazura Lazaro, imwe yazura Yesu Kristo ikoje mpwemu wayo, irafise ivyikora twese tukabibona. Nifuje rero kukumvisa zino ndirimbo urabana ya mafoto byarankoze ku mutima. Nsaba uburenganzira ab'Imana yakoreye igikorwa bitangaze, namwe mumvize indirimbo mumfashe twese tunezererwe Imana. Gome tuyiha amashimwe, dufatanye n'abenda tabayishima, tuyishime, irakwiye gushimwa. Kaze cyane, Imana ikazagire muri mwese. Amen. Na heshima ni zako Bwana, sifa hizi zote ni zako Bwana.
Bwana. Sifa na heshima tunakupa wewe, sifa hizi zote Hiyo sifa na heshima Bwana. Asante Bwana. Ndio nimefika asubuhi ya leo, nilikuwa huko Paris, lakini asubuhi ya leo ndio nimefika. Kuna wakaribisha nyote kabisa. Nijisikie huru kabisa. Don't be surprised to begin a session like this, where it has begun in a mighty way, in a powerful way to worship the living God. So precious people, if you are able to sing along with us, you can do so. Karibuni sana kabisa. Kwa wale wote ambao nilikuwa bado hujawakaribisha, mnakaribishwa kabisa, mjisikie huru. Tulie. Kwa maana tunajua mmetoka mbali kabisa. Lakini hii ni siku njema, siku ambayo inatubidi tufurahie, tutabasamu. Maana ndio maana wanaanza katika njia hii ya kumpa sifa huyu Mungu, kumaanisha kumbe kunalo jambo ambalo tutalisikia hapo baadaye labda. Karibu cyane mwe mwese mu kirori tubahaye ikaze, mwicare mutuze. Turazi ko mwaduze imisozi miremire, ariko mwamaze kuhashika. Mwicare mutuze, muruhuke, kandi tubahaye ikaze cyane. Sifa na heshima Bamwe bashobora kwibaza mbese kuki batanguye kuno. Kumbure turaza kubimenya igituma batangura guhimbaza Imana, cyangwa igituma dutangura guhimbaza Imana. Kubw'ibyo kaze, ibyo byose hari ikintu cyiza gituma batangura guhimbaza Imana. Karibuni sana kabisa. Karibuni sana. Tunakutukuza Jehova, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna.
tunakushukuru Jehova, twaimba haleluya, Hosana, twaimba haleluya, haleluya, Hosana, twaimba haleluya, Asanteni sana. Asanteni kwa kutuongoza katika ibada hii.